What's up, my beautiful people? My name is the SB. This is the media of people, the voice of people. Guys, nkuko mubibona canke se nkuko mubyumva twagarutse n'amakuru aba agezweho muri entertainment, n'amakuru aba asanzwe afise ibisa n'ibifungu canke se amadidane. Ico dukora nka media of people, tuza kugira ngo dusesangure, dukure ayo madidane canke se uko kutamenya kuri mu bantu, hanyuma tubahe amakuru ari update. Ico usabwa ni kimwe, ni ko waragize subscribe kuri media of people, the voice of people, ukaza urabona notification, making sure ko wagize subscribe kandi making sure ko ugira commentaire ku biganiro bica ngaha, canke se ukagira na comment mu gihe ataco bigutwaye. Ati rero uyu munsi tubaza niki namakuru yamavugwa kenshi canke se amazimisi ariko aravugisha abantu muri entertainment, ni umuririmbyi kazi Monia Fleur kuva mu Burundi mu muziki wa 2-5-7. Namakuru ameze gute rero? Namakuru avuga ko Monia Fleur yibungenze, ariko bamwe bavuga ati aribungenze, eske inda yoba ari yande, eske nukuri, eske ni kubesha canke se ni ya mabezi yabo baba bama bakleya uko bwije uko bikreye. Ekanamba media of people ico yakoze uyu munsi, yashatse ishire ico bita breaking news canke se breaking ivyo vyose bifatwa nk'ibihuha canke se ivyo vyose bifatwa nk'urusaku. Nyuma y'amakuru menshi canke se y'amajambo menshi avugwa, nashaka turabe nyene ubwite Monia Fleur ibyo yashoboye kuvuga ni nko kwishura bamwe n'abariya. Yagize ati nta muntu numwe yigeze abona ibi biriko biraza, ariko kuri kw'Imana canke se mu by'ukuri ntabyo nigeze. Rimwe na rimwe Imana itwandikira inkuru, atariko rero nta wundi ashobora kubipanga canke se kubitahura. Ati uyu munsi rero ndanezerejwe canke se mfise umunezero mu mutima. I finally get to say I'm becoming a mom. Ati kuri iyi nshuro ngiye kuba umumama, ati canke se ngiye kuronka ikibondo. Yabandanje avuga ati this little girl was not part of anyone expecting, but she is already one of the greatest blessings of my life, my sweetest surprise, my answered prayer, my thin reason to keep going. Ati canke se uyu mukobwa ngiye kwibaruka nta muntu yaravyiteze. Ati ariko ndi nitekasi canke se ndi n'umunezero kuronka umugisha nk'uyu mu buzima bwanje. Ati iyi agakemanyi canke se ninko agashimwe canke se ninkinyishu ku masengesho yanje nahora nsenga. Kubavuga ko rero Monia Fleur yoba yara twaye iyi nda kubwa accident canke se atabiteguye, murumva ko wewe yemeza kandi ashimangira ko ari amasengesho yiwe yoba yishuwe. Arabandanya ati but every time I feel her move, ati igihe cyose ndumva ingene kinyagaza canke se ingene gatera utugeri, every kick, every ultrasound where I get to see
growing. Ati uko niko niyumvisha ko kariko karakura akabebe kanje. I remember that I was chosen for this. Ati nca nibuka ko nari naratoranyirijwe kuba umumama. Monia Fleur arabandanya ati I may be walking this journey alone. Ati nshobora kuba ndi muri uru rugendo ndi jenyene, ati but I'm never truly alone. Ati mu by'ukuri sinzigera mba umwe. I have God. Ati mfise Imana. I have love surrounding me. Ati mfise abakunzi banzungurutse canke se urukundo runzungurutse. And now I have this little soul who has completely changed my heart before I have never knew. Inyuma yo kubona amajambo nkaya niyo media of people yachivuga ati kumbure bya bindi abantu bavuga ati LinoG yaramwihakanye canke se Monia Fleur ntazi se w'umwana. Aya majambo ashobora kuba abisigura nkuko avuga ati anshobora kuba ndiko ndagenda uru rugendo jenyene, atariko sinzigera mbumwe mu by'ukuri kuko mfise Imana, mfise urukundo runzungurutse. Ati kandi ubu mfise uyu mutima mushasha canke se akakamare kagashasha kaje guhindura ubuzima bwanje. Aya majambo arerekana neza ko Monia Fleur hariho abantu aba nabariya yari karishura ku tubazo usanga mufise. Twebwe natwe nka media of people ico dukora ntitwihuta kuba inkuru idatohojwe neza. Amakuru dufise kandi yo kwemezwa nuko iyi nda atari ya LinoG muri uyu mwanya, nubwo nyene gutegwa inda wewe atarashira ahabona se w'umwana, ariko kumbure ikibondo nicaja ahabona se w'umwana muzomumenya. Aya majambo arakomeye cyane. Monia Fleur ntiyasize inyuma n'ikibondo buca yibaruka kuko naco asa nk'uwagisigiye ubutuma. Yagize ati to my daughter, ku mukobwa wanje. Bivuze ati uyu mwana n'umukobwa asanzwe y'ibungenzi. Yavuze ati you were unexpected. Ati ntiwari witeze but you never unwanted. Atariko ntiwigeze ureka gukenegwa canke se gushakwa. You were a surprise. Wari utunguranye but never a mistake. Atariko ntabwo wari ikosa. Bivuze ngo Monia Fleur yatwaye inda yabyiteguye. You are loved more than you will ever understand. Ati urakunzwe canke se warakunzwe gusumba uko wobitahura. So here I'm stepping into a motherhood with a heart full of fear. Ati ndiko ndatera intambwe inja mu bamama, ati n'umutima wuzuye ubwoba. Extremement gratitude and so much love. Atariko n'urukundo rwinshi. Mama and baby girl, we are coming. Ati mama nagatoyi kagakobwa, ati turaje vuba cyane. The biggest surprise of my life is final being announced. Ati isezerano rikuru mu buzima bwanje now ryatangajwe canke se rigiye habona. Welcome to the world. Ati karibu kwisi my Luna. Yarangije avugana akazina kiwe ati Luna wanje, mom can't wait to meet you. Ati mama ararindiriye ntashobora kwihangana, ati canke se ntashobora kwihanganira mpaka ushitse mukabonana. Ayo niyo majambo Monia Fleur yakurikije amajambo menshi amaze iminsi avugwa. Bakunzi ba media of people, uri n'amatwi niyumve ico media of people na Monia Fleur bamubwira. Aha Monia Fleur yagerageje kwishura ku tubazo utunaturiya canke se ku tubazo dutandukanye umuntu uwo ari we wese yari gushobora kwibaza.
mbega Monia Fleur ni bezi canke se Monia Fleur amakuru amuvugwa ko nayo bakoze kugira ngo kumbure abandanye avugwa muri entertainment ekada, ahubwo ico mwomenya co umwana arahari, umuziki wibarutse ni Monia Fleur, ubu agiye mu mugwi w'abakobwa benshi bo muri entertainment bafise abana, abo twovuga nk'aba Vania Ice, abo twovuga nk'aba Natasha Labamba, abo twovuga nk'aba Esther Nish, n'abaririmbyi benshi twodondagura bari muri iyi entertainment, aho twovuga nk'aba Shani Queen bagiye bafise ibibondo. Ariko kandi iki kibondo co ca Monia Fleur kirihariye, kiri unique, ni kibondo kigiye kuvugisha benshi, na cane cane kuko tuzi ko Monia Fleur yarasanzwe ari mu rukundo na LinoG, ariko amakuru akaba avugwa ko iki kibondo atari ica LinoG. Reka turindira, mu kurindira tugira subscribe kuri Media of People, the voice of people, the sound of people, the #1 in the country, kugira ngo amakuru mashasha canke se impinduka zizoba zibonetse tuzozironkere hamwe. Ni Monia Fleur dushobora kubereka before tukabereka na after, ari mu munyenga w'urukundo na LinoG, ariko kandi kugeza ubu muri bo nta numwe ari karagaragara aho uyundi ari, kandi kugeza ubu hagati yabo bose babiri turavuga Monia Fleur na LinoG, nta n'umwe araja ku radio iyo ariyo yose canke se ikinyamakuru ico arico cose ngo atangaze agire ico avuze kubijanye n'umubano wabo. Gusa Monia Fleur wewe yaravuye hasi aratangariza abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki ndundi ko asanzwe yibungenze, eka mbere ibyo nkaho bidahagije yarapartage n'amavideo amwamwe yerekana ko asanzwe yibungenze. Muri message yiwe ugerageje kwikurikirana ukayisoma ukayitahura, biranaboneka neza ko yagerageje no gukora ecography canke se bijya bakora byo kumenya ati umwana afise igitsina gore canke se igitsina gabo, wewe akaba yahezagijwe imfura y'umukobwa, akaba yayise Runa. Media of People irabandanya kubatohoreza akantu ku kandi. Ico usabwa nkuko twama tubivuga ni kwama ushigikira ibikorwa vya Media of People. Kubishigikira navyo bigusaba ikisa amafaranga. Ico ukora wewe making sure ko wagize subscribe, making sure ko video igihe cyose izogushikira uba wagize like, binakunze ukagira na share. So guys, nkuko natangiye ndabibabwira, my name is SB, this is the Media of People, the voice of people, the sound of people. Guys, we love you so much, turabakunda nk'ibisanzwe, bavuga ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Reka tubandanye twumviriza canke se dukurikirana bishasha muri entertainment, kumwe na Media of People na Sound of People, mubifashijwemo na SB Sami. Masoko ya Media of People canke se abashakashatsi ba Media of People bose bahari ku bwanyu, bicaye nga ku bwanyu, mudahari nabo ntiboboneka. Ni mubere ku rukundo muku byandika muri commentaire, mubasabe n'amakuru bo batohoreza barahari ku bwanyu. Ciao ciao, turabakunda cyane.